Imana yamutanze mu maboko y'abagome baramwica bamwica urupfu rubi rutare rumukwiye jutekere ubwo buntu bwatumye ubabarirwa wemerwa ne mana yo mwijuru o Henoko mwana wayo. Shalom shalom nshuti namwe bakunzi ba Empower TV ndabaramukije aho muri hose nizere ko muguwe neza mu banyu no mu vyanyu nkuko mubibona rero turi ahantu heza cane kuri Boulevard de l'Uprona Restaurant Bardos aho benshi bakunze kwita kwa Sogo. Reka mba ndabibutsa rero gukora subscribe, share na like, comments zanyu turazikeneye cane. Inyuma ya kamera turi kumwe na Beni Trésor agiye kudufasha mu buhinga bw'ivyuma. Uno musi rero twatewe iteka no kuronka umutumire wacu mwiza cane, reka tumuha kanya yidondora. Kaze murakoze cyane, turaryohewe cyane kubakira kuri Empower TV. Nukuri natwe turanezerewe cyane kututumira. Twari twaravyifuje igihe kirekire ntivyakunda, ariko uno munsi numva twagiriwe ibakwe rikomeye cyane. Imana yabikoze, turabonanye. Cyubahiro ni c'Imana. Amen amen. Kubatakuzi rero nibaza ko twotangura tukidondora. Yego mugabo uranzi. Narinzi izina rya Dairo ariko ibindi ntavyo narinzi vre. Murakoze cyane, navyo ni vyiza kugira ngo twibwira abantu batatuzi. Nitwa Dairo niryo benshi bamenyereye. Irindi nitwa Ngendahayo. Ndubatse mfise umudamu n'umwana umwe. Nsengera mu ishengero ryitwa Pisma. Ndakijijwe nkunda Imana. Imana ishimwe cyane. Nkuko mubibona rero twabatumiye kuri Empower TV kugira ngo ushobore gusangiza abantu umuhamagaro wawe wo kuririmba kuko niyo mpano gushika ubu tukuzi ko mugabo hari izindi nyinshi mfise par exemple ndumuvuga butumwa. Narigeze kumva bavuga ko Dairo avuga ubutumwa mugasi ndakubona uvuga nurambona mugabo ndumuvuga butumwa ariko ni vyiza. Reka twivugira ivy'uburirimbyi. Yego reka twivugira ivy'uburirimbyi. None watanguye carrière musicale ryari tukubona uririmba ariko ntitwavuga ngo Dairo yatanguye kuririmba ngo uyu mwaka? Murakoze kumbaza ico kibazo. Natanguye kuririmba mu mwaka w'2003. Ico gihe nagiye muri korale bwa mbere ariko ni vuba cyane turavye aho ugeze. Jewe mbona ari kera cyane. 2003 ni imyaka itari mikeyi. Natanguye mu 2003. Je mvuka mu muryango w'abakozi b'Imana. Bakijijwe mu pasteri. Papa wanje nakuze mu muryango w'abantu bazi Imana. Mugabo ntaririmba. Ndirimba bijya byo mu nzu. Nta korale nimwe nagiyemo. Nta groupe nimwe naririmvyemo. Nta Sunday school nagiyemo. Ariko muri 2003 nibwo nagiye bwa mbere muri korale. Nta vya Sunday school wigeze? Ntavyo nigeze. Ntaho nigeze ndirimba pe. Ariko mu 2003 nibwo nagiyemo bitewe n'impamvu y'umuhamagaro. Umuhamagaro w'Imana ufite uko waje mwisangamo kandi ndawishimira cyane. Uwo muhamagaro waje gute? Wumva gusa ushaka kuja muri korale gusa? Murakoze cyane, nkunda kubivuga iyo babimbajije nkuko. Uwo muhamagaro ukuntu waje jewe nararose. Ndoti inzamba yavuze. Inzamba ivuze mbona nasigaye. Ndasigara neza ndasigara. Noneho numva umuntu arambwiye ati hari korale bashiki banje baririmbamwo. Je narabisuzuguraga cyane nabona ari ibintu biraho. Hanyuma mbona umuntu ari kumbaza mu nzozi akambwira ati uzi ko bari abana iyo bari kuririmba bari mu gikorwa c'Imana kubera ko utaririmbye naraguhaye ingabire yo kuririmba. Sinarinzi ko mfite ingabire yo kuririmba, sinarinzi ko
numva bukeye numva nibisanzwe ariko bikomeza kundemerera bikomeza kundemereramo gushika naho numvise mu mutima ijwi rimbwira ati nutagenda muri korale uje mu baririmbyi no gupfa ushobora gupfa pe fata engagement yo kuja muri korale nko kwikiza binteye n'isoni numva nyine ntabyishimiye cyane nuko rero byaje nyuma ndakomeza gushika n'ubu ubanda nyumva nyine ko ari umuhamagaro wawe donc wagiye mu bintu byo kuririmba ari kubera ubwoba bwo gupfa bwoba bwinshi ariko numva nintagenda muri korali no gupfa nshobora gupfa pe no gupfa nshobora gupfa ndagenda nyine nko kwikiza ariko nshitseyo menye icyo Imana yampamagariye ko by'ukuri ari ukuririmba kugira ngo benshi bashobore gufashwa. Urumva ko niyo buvuga butumwa yavanyiza mu nyuma n'ibyo rero bivuga butumwa byaje nyuma n'ibindi ariko urumva byuririye kuri ku muhamagaro wo kuririmba nico gituma mbona ko ari umuhamagaro uruti yindi niwo principal kuba Dairo bamuzi mu ministère sinzi ko hari abamaze kukubona muri Gisubizo Ministries mbega hoho wowe warahagiye ryari? Okay, murakoze cyane ndimba muri Gisubizo Ministry nayigiyemo mu mwaka wa 2010 mu gihugu cy'u Burundi nyine ariko naririmbye n'izindi z'ahandi n'ubu nimwe mbarizwa nimwe nkorera hamwe no muri eglise worship team ya eglise yacu naho nkunze gukorera ibikorwa by'Imana. Yego none muri Gisubizo Ministries urahimba indirimbo, hari indirimbo zawe ikomporeza? Yego birashika ngakompoza zingahe? Nukuri maze gukora indirimbo zitari nkeye nyinshi cyane kwestima basi nka zingahe? Nukuri byangora sinzi niba ari 10 nimba ari 20 sinzi ko binsaba nyine kuzasubira inyuma nkagira liste ariko iconzi nuko maze gukora indirimbo muri ministeri no muri eglise zitari nkeye nyinshi cyane. None iyo ukompoza sur base de quoi? Ijambo ry'Imana canke biza mu nzozi canke bigenda gute? Murakoze cyane mbonje kenshi nkompoza shinge ku ijambo ry'Imana tumwa numva n'igihe numva ishurirwa ariko ishurirwa rikaza mu buryo butari bwo kuryama no kurota. Hariho benshi bavuga ati bararota ariko kenshi nje yarige ngirishurirwa nino mu muhanda mu mwibarabara ndi kugenda kumva indirimbo iraje nkahita mpabwa mu majambo nkabwa melody nta nabifatiye n'umwanya muremure kandi njewe iyo kenshi nkompoza hari abantu bakunda gukompoza mu groupe bagahura n'abandi hari igihe ngenda mu bandi ngashaka ko nshobora gukompoza ariko nkabona biri kugora ariko mu gihe ntazi nicaye ndahantu ndi mwibarabara ndi wanje ndi nkumva cyangwa mu materaniro ahita numva ishurirwa riraje ry'indirimbo cyangwa amagambo numvise y'Imana akanjana mu murongo wo gwishurirwa indirimbo. Yego donc Dairo bimworohera cyane guhimba canke kompoza indirimbo mu gihe ari wenyene, yari kumwe n'abandi biramugora? Iyo turi kumwe n'abandi turabikora nabyo sinovuga ngo ntabwo mbikora ndabikora ariko iyo kubikora neza niyo ndi jenyine mu buryo bwo guhishurirwa iyo mbyumva neza. Ariko apart yizo wahimbye zo muri Gisubizo hari izindi waba warahimbye hoho zo bari za gospel gusa? Cyane ni gospel hari nta yindi ndirimbo nge ishurirwa ritari gospel nta sindarihabwa kandi nta n'umugambi wenda ariko ni gospel kandi izo nkompoza mpimba nzihimbira mu magroupe muri ministeri muri eglise. Ego kubasanzwe bazi Dairo bavuga ati Dairo turamukunda arafasha imitima yacu cyane sinumva impamvu atararimbe ku giti ciwe kugira ngo tumushigikire hari barindiriye kugushigikira. Urakoze cyane Ivo nawe uzanshigikira cyane nani go umugisha cyane hanyuma nkuko nabikubwiye buri gihe numva ko kurongorwa n'Imana nico gikomeye cyane mu buzima bwanje
nihagera nkumva conviction yo mu mutima mbiyobowemo n'umwuka w'Imana tuzaririmba nta kibazo. Gusa abaririmba ku giti cyabo ndabakunda ndabashigikira kandi natwe turavyiyumvira turindiriye ko igihe kigera c'Imana tukabikora. Yego Imana iguhezagire cyane. Asante sana. Urindiriye kurongorwa namwe mu Imana. Yego. Kugira wumve yuko Imana igushigikiye d'abord. Imana ishigikiye cyane kuko hari abaririmbyi benshi baririmba babishakamo ibyubahiro byabo, babishakamo kwaguka kw'amazina yabo, ariko urabizi ko atari yo ntego nyamukuru. Tubikora kugira ngo icubahiro kibice Imana n'ubwami bw'Imana bwaguke, ababikora muri ubwo buryo Imana ibaho umugisha. Yego. Yego. Ego murakoze cyane ndavyumva nakaye ni mwakora murongowe namwe mu Imana niho muzobandanya muduha ibintu vyiza cyane cyane. Ego muri yo ministère musanzwe muririmbamwo ndetse no mu makorale mbega c'est bien entendu ko mushobora guhura n'ingorane kanaka nkene kumenya imbogamizi canke ama obstacle mukunda guhura nayo mu muhamagaro wanyu. Murakoze cyane mu gikorwa c'Imana dukoreramwo muri ministère n'abaririmbyi benshi muri rusange bakunda kugira imbogamizi y'ubushobozi. Abantu bakaba bafite umuhamagaro wo gukora igikorwa benshi ntibabikore kubera ko ubushobozi bwabo ari bukeye. Abandi nabo bakaba bafite ubushobozi bayabaye buri hasi ku buryo gukora ibintu bya karite bituma igikorwa c'Imana caguka bidashoboka. Iyo rero nasanze ari imbogamizi nyamukuru ituma ndetse n'abaririmbyi benshi bava muri gospel ugasanga bisanze hanze. Cyane cyane ivyo biba remarque mu makorale cyangwa mu ministère. Korale twibaza ko ama église abafasha. Ama église arabafasha ariko se ireba nayo ma église yacu. Bose abantu bose siko babarizwa mu ma église akomeye. Yaba amakorale yaba ama ministère. Iyo ni imbogamizi bakunda guhura nayo. Hari n'igihe n'ubushobozi babuhari ivo. Ariko ugasanga abantu ntibazi agaciro ko gushikira igikorwa c'Imana mu bushobozi. Yego kandi ubwami bw'Imana igihe butarimo ubushobozi ndabona ko ikiri imbogamizi ikomeye cyane. Okay, kuba ariko barakumviriza no munsi harabaza kugukurikirana benshi cyane ndetse bariko baranagukurikirana kuri isaha bakavuga ati none Dairo niki atanga comme conseil kugira ngo umuziki w'Imana ico twita gospel ushobore kuduga. Murakoze cyane yaba ari hano muri iki gihugu c'u Burundi no hanze n'abandi bose bashobora kunyumviriza cyangwa gukurikira kino kiganiro no tanga inama yuko bashigikira abana babo, bashigikira abaririmbyi babo, bashigikira kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke kuko kuja muri iyo studio bisaba ubushobozi, gukora amashusho bisaba ubushobozi. Ese abantu bazomenya ubwami bw'Imana buzogera ku bantu gute tutabishize mu bushobozi bwacu? Nukuri abantu bose bumve ko bashobora gushigikira igikorwa c'Imana mu bushobozi kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Ndumva ariyo nama cyane. Hanyuma abaririmbyi nabo bakomeze bakora igikorwa c'Imana bafite intego yo kwagura ubwami bw'Imana. Nibagira intego yo kwagura ubwami bw'Imana Imana izokomeza amazina yabo. Ariko nimba intego nyamukuru y'abaririmbyi baririmba ari ugushaka gukomeza amazina yabo n'icubahiro cabo, ntekereza ko bazaba birimise, bazoba bishiriyeho impamvu ituma batazatera imbere. Yego Imana ibahezagire cyane kuri conseil kandi baza ko abatwumvirije bashobora kugikorera ko ugasanga umuziki wo mu Burundi uraduze kubera conseil ya Dairo. Bayikorereho kabisa, bayikorereho abari mu bwami bw'Imana baje bakora bafite intego yo guteza imbere ubwami bw'Imana. Hanyuma ibindi Imana igenda nayo ibashigikira ibagura kuko ikindi gikomeye, indi nama ikomeye nuko abakora igikorwa c'Imana bagomba guca bugufi kuko ushaka kuzamuka wese aca bugufi. Imbere yacu hari ab'Imana yashize imbere yacu bafite inararibonye yaba ari mu buririmbyi muri domaine nyinshi. Usanga hari abantu bafite experience kubegera ugaca bugufi, ariko hari umuntu utangira kuririmba akumva yabaye igitangaza, ntekereza ko nawe byamugora bitinze bitebuka imbere.
Ego dukurikije izo ntambamyi wavuze umuntu agenda arahura nazo mu gikorwa c'Imana mu muhamagaro, hariho abana bariko barakura mu mpano ubuno vuga bariko baravyuka bakorera Imana mugabo bakavuga ati izo ntambamyi avuze natwe turazibona none uwo batera intege ubabwira ngo iki abana bariko baragukurikirana kuno munsi bavuga ati ico Dairo akambwira ico gukora. Murakoze cyane abo bana cyangwa se abo baririmbyi beke kubita n'abana bakozi b'Imana imyaka yose baba bafite n'abakozi b'Imana. Ico nabahanura bwa mbere nuko batagomba kureka igikorwa c'Imana. Imana kubera ko igikorwa ari cayo ifite inzira nyinshi yo kugishigikira. Hanyuma kubera Imana kwireba mu mitima nibona ubushake bwo gushaka gutera imbere no kwegera Imana no gukomeza kubikora, ifite inzira nyinshi ishobora kubicishamwo ikabakingurira inzira. Hanyuma abafite ubushobozi nabo ndabatumirira cyane abanyumviriza bose abandeba bose mushigikira abo bana, nibo baririmbyi bejo, nibo bapasteri bejo, nibo bakozi b'Imana bejo. Habe mutabashigikiye muzoba mwiyankana nabo bazoba biyanga. Kuko ukunda ukenera ko atera imbere. Ubuse wareka gushikira umwana wawe, wareka gushikira urumuna wawe, wareka gushikira umuvandimwe wawe. Urumva uko nuguhona mugane wabavuga, nuguhona nta terambere ntaho twagera mu buzima. Ariko abafite ubushobozi bashigikire abo bana, abo baririmbyi bagende batera imbere kandi ubwambi bw'Imana bwaguke. Ego turabashimiye Dairo. Barakoze namwe. Barakoze kutwumva. Natwe turabashimiye cyane. Ego muga kuba ariko baratwumviriza kuri uno munsi kumbura hari utarakumva uririmba akavuga ati yo ico mpabaso muririmvyi naje nkamwumva sinzi ko kwikora mu gahogo gato. Kuririmba ubu nyine wazanye piano ni gitari. Oya nta vya piano undi munsi tuzogutumira promis twazanye ibintu vya piano. Biragoye ariko kubera ko bisavye reka tubikore nabyo. Gato gusa. Yego murakoze cyane. Yego. Imana yamutanze mu maboko y'abagome baramwica urupfu rubi rutare rumukwiye jutekere ubwo buntu bwatumye ubabarirwa wemerwa ne Mana yo mwijuru ohenoko mwana wayo. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha mwinshi. Thank you so much. Turabashimiye cyane. Neza Dairo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ntakumva nk'ubu nari naryohe uradusondetse. Tuzosubira muri eglise cyangwa muri concert. Oya nzogutumira uririmbe gusa. Nzokwitaba ivo. Ego reka namwe tubashimire rero nshuti namwe bakunzi ba Empower TV mwako muradukurikirana kuri uyu munsi. Tubandaye tubibutsa gukora subscribe, share na like naho ubutaha. Thank you. Ciao ciao.